CAP ni societe y'aba Diaspora. Ofete ko ingorane bakunze kugira zo gushaka gukorera imigambi yabo mu gihugu, ugasanga ibyo bashatse gukora ntibigenze nko bavyifuza. Iyo wiyabonesheje uburose akarusho bwo gukora ibikorwa byinshi kandi ku mafaranga make. Ego nk'akarorero muri zo abonema zine tubabwiye, turafise abonema twita silver ya mbere, turafise n'indi abonema ya kabiri. Iyo abonema ya kabiri bayita gold. Ifise akarusho turagukorera bya bikorwa kwa kundi nyene. Igice ciyongera ko no kisumba hajya kuri rya silver, nuko niyo bishitse uwo mu Diaspora kifuza kuza aha mu gihugu, aratumenyesha tukaza tukamutora ku kibuga c'indege tukamushikana hagiye. Ntabwo tumutembereza aho yifuza ko tumutembereza, ariko juste tukamutora hama tukamushikana ahagiye muri security. Donc akaza gutogwa n'abakozi ba CAP, bagatogwa n'abakozi ba CAP, tukamushikana hagiye. Bishitse kandi barigora ngo mbe ni bande bazoza kuntora ngo gire panike mu bwoba mbe ntibazonyiba na cyane ko ubunyi hari ibintu bisigaye bigoye bimwe bimwe. Yego tukadufise n'indi abonema ya gatatu, nayo bayita Diamond. Apana Diamond musani. Diamond indaboni jaha y'inzahabu. Abantu basanzwe bakora business bashabavyumva. Platinum rero nawe ucuvyumva. Yego me vraiment. Nawe nyiro dikwa. Tuvuye kuri Diamond tukagenda kuri Platinum. Ucuvyumva. Hari abantu bagira bavuga ati bana niyo ndindi. Kandi nyene sumusani. Reka turindire ya indi oya sumusana. Abantu bakora business ndazi ko bacabavyumva cyane. Basanzwe bakora nk'ama business cyangwa abantu basanzwe bari mu bihugu byo hanze bo baramenyereye cyane. Wavuze imigambi ya CAP. Mbega ko abantu benshi bidoga bakavuga bati nubwo ari ama societe yaje bakatwiba bakagira ibikini biki. Mbega CAP itandukaniye n'ayo ma societe bakoranye n'abantu bakabiba. Niye migambi myiza canke niye assurance mwa mufise mukavuga muti abana mwe muje iwacu ni security ufise kugira ngo ntibakwibe. Yes bakunzi ba Yagatech TV, reka ndabaye kazi no ngenda bashimire mwebwe bose mukomeje kudukurikira. Kwabera no mu gihugu cyacu cy'u Burundi waba uri muri Diaspora ndakubwiye ngo big up son and don't give up. Yes, imisi sinangwe iganiro ndakubwiye ntucika intege. Gucika intege ni ntambwe imwe isubiza inyuma mu bukene. Ebana ugasanga iyo ucitse intege bakunda kuvuga mu Kirundi ngo n'umukene nyina wiwe aramwanka. None wewe gasa urinde gucika intege, kora cyane wizera Imana usenge ibisigaye bizogenda neza cyane. Iyo mu bindi ngaha mubizi ko ari minyone de la Yagatech TV basigaye barampaye amazina menshi ngo ndi minyone du monde. Nkuko mushobora kubibona, sorry ntimushobora kubibona ariko abantu bashobora kubibona murabizi ko ndi minyone. Ukaba utaragira subscribe kuri Yagatech TV nagenda gusaba uyigire, ukaba uraha ibiganiro byacu ukabona byagufashije, nagenda gusabe wose ugire partage kugira ngo bishikire benshi bashoboka. Yes, iyo ndigaha rero muramuzi ko ari kumwe n'umuyemvite wanje uno munsi narigeze kumuzana bariko ntiyari wenyene, yari kumwe n'undi mugenzi wiwe, ariko nubu nabo muri societe ya CAP, societe nziza cyane ku ba Diaspora no ku bandi bari mu gihugu bien sûr badafise umwanya. Je nkunda kuvuga ngo CAP ni abantu badafise umwanya ariko bashaka ibintu byabo bigirirwa suivi. Rero no musi nagiriwe ubuntu subira kuronka umudamu akora kubera ko mu commentaire mwagiye muravuga hari ibintu batadusiguriye naho batubwiye ibi nibi hari byinshi batadusiguriye, ariko ukabigira mbere uravyiganiro. Reka ndakubwire ngo karibu cyane mwumvirize imigambi CAP idufitiye. Karibu cyane. Murakoze. Amakuru y'ibisi meza wari waraduheje. Nawe wari waduheje twagukumbuye. Ibaze vraiment abantu bagumye bambaza vraiment bagumye nyandikira inbox ngo bige ibintu bavuze ngo ntibabivuze byose. Nari no musi ndavuga ati nzoba barondera reje ko yako ntata hasi amasezerano mba nasezeraniye abantu nico gituma nagarutse kubaraba. Merci. Ku bantu batari bakuzi rero nagenda gusaba usubimo kwidondora kubera hari abakuzi bamaze ko umusitari wo kuri Yagatech. Okay. Je banyita Madame Sylvane, nkorera muri CAP. Yes. Ego. Hariho rero abantu baje nubwo hariho benshi babizi bien sûr baravye Yagatech. Ku bantu batazi CAP mbega ko navuze ko ari societe nziza ikorera imigambi abantu, hari abantu baba bumva bavuga ati we ntavuze iminyone uri wo kuri Yagatech ko twiriye nko muri CAP. Reka bitubwire mu bisanzwe CAP ikora imigambi yahe. Nkuko twababwiye mu kiganiro cyaheze, CAP ni societe y'aba Diaspora.
ofete ko ingorane bakunze kugira zo gushaka gukorera imigambi yabo mu gihugu ugasanga ibyo bashatse gukora ntibigenze nko bavyifuza swati babishishije ku mafamiye canke ku bagenzi ugasanga umugambi bashaka gukoreka ntiwakoretse nkuko bawifuza niho bace biyumvira iki gikorwa cyo gukora cap mu Burundi rero ivyo dukora turi jisho ry'umuntu wese ashaka gukora ikintu ariko akaba atagifitiye umwanya kandi naho ryatangujwe n'aba diaspora kuvuga ngo turi kora ku ba diaspora gusa n'abandi baba basanzwe bari mu gihugu ariko badafite umwanya wo gukora umugambi we kanaka aratwitura muri cap ukavuga ati Jeff umugambi kanaka ariko nta mwanya ndabifitiye hanyuma tukamwaka umugambi we tukawukora cap nico dukora mugabo hanini nibaza ko mukorana cyane n'aba diaspora kuko abantu bari hanze y'igihugu nibo bantu bakunda kugira nibaza kubura umwanya ariko n'abari mu gihugu reka baze babarondere nshaka ko imbere yuko dutangura ikiganiro hari umuntu aba ariko arabaraba mugabo ugasanga nta mwanya afise ari mu gihugu agashaka kubahamagara uno munsi nshaka ko nimero tuzitanga avant yuko tuvuga ibindi bintu byose nimero za cap nimero yacu ni 77 427 062 ukuvuga ngo barabatora bose 062 haba ari kuri WhatsApp canke ari kuri apel isanzwe muraturonka yego nibaza ko no ku mbuga cap irahari mugende murabe ku mbuga zabo za cap media ewana muzosangayo ibintu byiza cyane reka nkomezere n'ikiganiro cacu imbere yuko tubandanye wavuze imigambi ya cap mbega ko abantu benshi bidoga bakavuga bati nubwo ari amasosiyete yaje bakatwiba bakagira ibiki n'ibiki mbega cap itandukaniye n'ayo masosiyete bakoranye n'abantu bakabiba niye migambi myiza canke niye assurance mwa mufise mukavuga muti abana mwe muje iwacu ni security ufise kugira ngo ntibakwibe ego twebwe muri cap aho no vuga nti baba basekirize canke nta assurance sinzi kuno kivuga twebwe icambere mbere yuko dukorana umugambi turagirana amasezerano turandikiranira nibaza yuko ikintu iyo canditse barigeze guca umugani mu kirundi ngo amajambo aragenda ariko ivyandiko bigumaho rero urumva muri cap ntidukorera mu majambo ariko turakorera no mu nyandiko no kuvuga umuntu azanye umugambi wiwe turandikiranira twagirana amasezerano rero maze kuba ufise amasezerano wagiraniye n'umuntu atari ku munwa gusa afise aho yanditse nibaza ko assurance ya mbere aba ari kuko ico kintu cyawe niyo kitagenze uko utifuza ubufise uburenganzira bwo kugira iki bwo kwitura ubutungane yego mfise ikibazo rero sasa ku bantu baravye ikiganiro bwa mbere hari abantu bagiye basanga inbox baravuga bati mbega ko batubwiye imigambi yabo ibintu byinshi mbega nta yandi ma avantage cyangwa nta yindi inyungu iri muri cap mugabo ndabegereye mwego turavugana muravuga ko hari ibindi bintu mutavuze kandi byinshi cyo tukusherekeranye na abonnement muri cap mbega ivuze ma abonnement byo bimeze gute ko hari abantu baba bifuza kubimenya ego bisanzwe muri cap uburushobora hari bitandukanye nk'ubwo twakwita nk'ama abonnement turafise abonnement zine nukuvuga iyo wiyabonesheje uba ufise akarusho cyane kuruta yaho woza ati nshaka gukora kijya gikorwa kimwe gusa kuko buri gikorwa cyose kiba gifise ukuntu ukirihira rero birafise akarusho kuko uvuga uti ngoma je gukora kijya gikorwa egenda mu nkorera mituvaneko ariko iyo wiyabonesheje uburose akarusho bwo gukora ibikorwa byinshi kandi ku mafaranga make ego nk'akarorero muri zo abonnement zine tubabwiye turafise abonnement twita silver ya mbere iyo silver uriha amadolari 50 ku mwaka canke ukariha equivalent y'amadolari 50 mu marundi ku mwaka muri iyo silver rero imaze kuyabonesha hariho amafaranga asanzwe atangwa iyo presence igikorwa cawe avaye ko tugitangura ayo mafaranga twayita frais d'engagement rero iyo umaze kuba wiyabonesheje muri iyo silver akarusho kambere utangura kuronka ntabwo
uriha irya frais d'engagement irya frais d'engagement ntabwo uba ukiyitanze ni ukuvuga turagenda ico gikorwa cyawe tukakiraba ibikorwa byose muri uwo mwaka yarishe $50 ni ukuvuga ngo ayo frais d'engagement cyangwa ayo muja kuraba ibintu byiwe ntabakiyarishe wewe ntabakiyarishe yego hanyuma rero akarusho kaba kahari urumva ko akambere ajya amafaranga yoza arariha kuri bikorwa cyose dufate nk'akarorero nk'ubu dufate yarafise nk'ahantu ashaka kugura kubakisha par exemple afise parcelle ashaka kubakisha mu inzu rero iyo ugaca usanga afise n'umurima par exemple akeneye kwa mukurikiranira cyangwa afise n'ibintu yoro yarakeneye kwa mukurikiranira mugihe rero yiyabonesheje muri Silver no kuvuga muri ico gikorwa cyose yariha frais d'engagement yacu mugabo mugihe yiyabonesheje muri Silver izo engagement ntabwo abakizitanze kandi turagenda uko nyene tukabiraba tukanabikora usibye ko hariho bimwe nyene kubisanzwe sibyinshi twavugira kuri kamera ubusanzwe ari intéressé aca turondera kugira ngo tumusigurire ukuntu ico gikorwa duca tugikora mugabo ubundi bwobwo ico bokumva nuko umaze kuba wiyabonesheje muri iyo Silver sico kimwe naho buri kurakoresha igikorwa kimwe cyose kuko kirihira ukwacu mugabo muri iyo Silver urumva ko urihira une fois pour toutes iyo $50 turafite rero n'indi abonnement ya kabiri iyo abonnement ya kabiri bayita gold iyo abonnement ya kabiri nayo nyene ni nka kwa kundi nyene ifisa karusho turagukorera bya bikorwa kwa kundi nyene mugabo ho ikintu gica ciyongerako ijya frais d'engagement naho nyene ntuyitanga umva naho ufise ibyo bikorwa ijana wifuza gukora ntabwo uba ukibirihiye kimwe kwaco kandi ukundi turabikora kunyene bisanzwe utamanje kubirihira igice ciyongera ko no kisumba hajya kuri rya Silver nuko niyo bishitse uwo mu diaspora kifuza kuza aha mu gihugu aratumenyesha tukaza tukamutora ku kibuga c'indege tukamushikana hagiye ntabwo tumutembereza aho yifuza ko tumutembereza ariko just tukamutora hama tukamushikana ahagiye muri security akaza gutogwa n'abakozi ba CAP bagatogwa n'abakozi ba CAP tukamushikana hagiye bishitse kandi rigora ngo mbe nimande bazoza kuntora cyane ubwoba mbere bazonyiba na cyane ko ubunyi hari ibintu bisigaye bigoye bimwe yego hanyuma hageze kandi kasubira inyuma turagenda tukamutora tukamushikana kandi ku kibuga c'indege hamwe twamukura bafite basubiza aho mvanye abantu beza ibaze vraiment ugasandorareka abantu bakaza kugutora ngo nimba ugenda isororezo nimba ugenda ku Musaga nimba ugenda hehe bakaza kugutora yego ariko kandi atasyo rituduga ruguru oya ni bon atuka nta mu diaspora ashika duga ruguru ni mu gisagara apfa ko bari mu gisagara shake bari mu gatunguru wopfa ko buri mu gisagara gose hanyuma iyo abonnement bayirihira $100 ku mwaka canke equivalent ya $100 mu marundi yego naho nyine numva ni ku mwaka tukaba dufise n'indi abonnement ya gatatu nayo bayita Diamond apana Diamond musani Diamond nubwo ijaha y'inzahabu abantu basanzwe bakora business bashobora byumva yego hama iyo Diamond nayo ni nka kurya nyine kwa ziya za mbere naho nyine ifise akarusho kenshi kuko turagukorera irya mirimo yose wifuza hanyuma ukayirihira $200 ku mwaka canke equivalent y'iyo $200 mu marundi hanyuma iyo umaze kuyabonesha iyo rero naho nyine ni kwa kundi nyene nta frais d'engagement uriha kandi iyo uje turagutora niyo ugiye tukagusubiza gushika ku kibuga c'indege hanyuma ikiyongeye ko kuri ico turashobora kugira suivi ya parcelle iri vide ku buntu kuko ubundi utiyabonesheje kugira suivi iyo parcelle kuyikurikirana kuraba kuri yamboneta canke nimba ari kuyishira ku isoko iki ivyo birafise ukuntu babirihira mugabo iyo uri abone ivyo tubigukorera cha tugukorera ku buntu mu gihe iyo parcelle iri vide cha tubikora ku buntu urumva n'uburusho butatu hama turafise n'indi abonnement ya kane bita platinum platinum rero nawe ucuvyumva yego me vraiment nawe nyine dikwa tuvuye kuri Diamond tukagenda kuri platinum ucuvyumva hari abantu bagira bavuga ati bana niyo ndindi kandi nyene sumusani
reka turindire ya yindi oya sumusana abantu bakora business ndazi ko baca bavyumva cyane abantu basanzwe bakora nk'ama business cyangwa abantu basanzwe bari mu bihugu byo hanze bo baramenyereye cyane ayo mahabone mu barayamenyereye sana rero iyo platinum nayo rero ukuntu imeze tugukorera ama service kwa kundi nyene yandi yose atatu uravyumva vya reka duhere kuvuga ati agukorera ama service yose ya Diamond yose voilà ukuvuga iyo platinum irimwo Diamond irimwo gold irimwo na silver voilà urumva irimwo zose zikoraniramo ibyo byose twababwiye muri zijya ayo turabikora muri iyi platinum rero igice ciyongera ko kuri rero ni giki ni kwa kundi nyene ijya frais d'engagement uyiriha hanyuma ewana uradukoresha tu tukagenda yego tukaduga manuka hanyuma gikurikira iyo uje kandi ni kwa kundi nyine mu cyubahiro ntangere mu cyubahiro ngira ngo wowe muca kumutora muri ntangere vraiment muri V8 urumva atatoga mu modoka imeze ukundi oya nawe ntuce apana V8 oya yabaze gitwara imodoka abo tugira ngo hama shavuga ati hama igitoro ni cyoroshe turagutora gusa wowe byumve ko tugutora tugagushikana kandi akaba yumva ari safe yicaye ameze neza umutekano ntangere vraiment cyo tutazana ni taxi vero gusa cyangwa imoto ariko uvyumve ko tugutora mu mutekano ntangere kandi gushikana cyane rega n'umuntu yakubwiye ati nubwo ndayishaye ni muze muntore kuri taxi ku taxi moto niyo nkunda nta kibazo telefone moto zirahari vraiment usibye ko nzinjira mu gisagara yosha mwahanzwe kwisabira uruhusha aho tubwiye ko tukujyana ari mu kinyanko yego reka tubandanye rero ndavuga yuko iyo platinum sorry akarusho ka mbere ni rya frais d'engagement nta yuriha akarusho ka kabiri turagutora kwa kundi nyene hageze ko subira turagutora tugusubiza ku kibuga c'indege akarusho ka gatatu rero muri platinum nuko iyo ufise parcelle iri vide turayigukurikiranira hama kubera ubwa mbere iyo utari abone igihe cyose tugiye kugukurikiranira ikintu hariho amafrais uriha mugabo muri ico gihe mu gihe uri abone nukuvuga turagenda tukagira iyo suivi ariko kuri ico kimwe gusa ku kintu ca parcelle iri vide iki kujya kukurabira nimba ari umuntu yokoreraho nimba ari umugambi umuntu yohakorera kugenda tukaraba tukakubwira ati ivyo genda uko ivyo turabigukorera ku buntu ataco warisha hanyuma rero akarusho kagira kane platinum irushije izindi zose nuko iyo ukeneye kurungika kugira nka transfer y'amafaranga muri famille cyangwa handi hose wifuza ko amafaranga agenda yego uca rero muri cap ukabusanzwe uri mu abone wa platinum yego nukuvuga ayo mafaranga turagenda turayadeposa tukagira ama transfer urishe 3% gusa amafaranga uko bangana kose uriha 3% gusa ushobora kuba ufise n'ibindi bintu bishobora kuba vyaje peut-être sinzi ariko uvyumve yuko naho hoba hari dufrais uriha ni duke cyane ni duke cyane ivyo mfatiye nko kuko hari abahora batutuma gutwara nk'ibintu ruguru gasanga turabiduganye barazi ukuntu bahora babirihira cyangwa ukuntu bihora bigenda sukuriha commentaire ariko n'utuntu dukenyera umusanzu uvyumva ko nawe uravyumva kuduga harimo ama déplacement maremare urumva hari ukuntu basanzwe babikora ariko rero mu gihe uri mu abone wo kuri iyo platinum ntabwo iyo transfer ntabwo irihira amafaranga menshi cyane urabizi umuntu arabikashi yarazinze urabizi habi 10,000 gusa amafaranga ubirihira urabizi ariko muri cap mu gihe usanzwe uri mu abone ucuriha amafaranga make cyane 3%. Ayo mafaranga tukagira iki tukashikana ahantu hose wifuza ko tuyatwara ako niko karusho mugabo ari ikintu numvise uvuze ntari numvise kuri bijya bya mbere normalement kugira ngo umuntu aronke ikintu kuvuze ko ari ya 3% normalement musanzwe murihisha amafaranga ngahe ku mafaranga murongitse ku mafaranga turumva hari abantu bumva ngo 3% mugabo dasanzwe bazi mbega utari mu abone we wari hangahe ubundi ku mafaranga yo kurungika yarafiswe ukuntu nyene bivanye n'amafaranga ugomba urihire yego hari ukuntu ivyo ngira babizi n'uwo basanga agira yarungike canke Jean harimo adatahura akarusho kari hagati kuko mwosha avuga ati okay none je nshaka kurungika $4,000 ko ntari ya 3%
ko je ntari mu abone ngo ndiye 3% nje ho ndi hangaha canke ivyo muzobivugana inbox si kuvuga ngo ni inbox musaza ushaka kurungika amafaranga uko wari usanzwe uyarungika urakuze na pourcentage wari usanzwe uriha urayizi rero uca ukompaha ukumviriza uti mbega ndishe 3% mbe ubundi nari sanzwe ndayarihira gute urumva uca uza gusanga muri zo 3% kuyarotira yonyine no kongera kuyagira transfer atuka nk'abasanzwe barungika nk'akararo nko kuri KSB urabizi bivanye bagukata bivanye n'amafaranga uburungitse kuva ku madolari 5 urumva ni birebire hari utanga amadolari 5 1% yo hari ba wayarihiye kandi ashitse n'ukongera kandi ukayarihira 1% umengo ariko kandi hari n'andi mafrais batanga nimba ntihenze rero uciye uharura kuri aya mafaranga ugaciye uharura twebwe tukubwiye 3% kuri buri mafaranga yose urumva uca wumva yuko kameme haba ari akantu k'akarusho ukompaye na kwa kuntu wari usanzwe uyarihira yego je vraiment nagira mbwira aba diaspora hari umu diaspora yiyemera ibaze kuriha vraiment $300 par an haba bakorera ama service yose wifuza nuko ari umasanga ufite imigambi ndibaza ko ubunyene aje kuri platinum ariko rero batitahure neza kuri ico kintu hari umuntu ashobora kwiyumvira ngo iyo niyabonesheje nkatanga izo $300 ku mwaka nzoca nk'akarorero tuvuge nzoca fata ndabakoresha ibintu mugenda mudugare uruguru byose mubikore ntarishe oya siko bimeze en fait iyo abonnement ukuntu imeze uri yabonesha iyo mirimo turayikora mugabo bisavye yuko ari nk'amafre ategeza kuri apana twebwe twa turihisha nk'ikiguzi kiba gisaba kwico kikukwa cawe kirihwa bashadufata akarorero nk'iki oya ngaho abantu barabyumva normalement hari igihe uco yumva ko suivi antuka muyigirira ubuntu ico gihe suivi urumva kuvuga ngo kuja kubira basi ni nka consultation basi kuja kuraba aho hantu mukaraba ingene hameze kuraba ati yiwe ivyo mushamu bikora tukakora uwo mugambi akatubara ati mubona nk'itere yanje tushobora gukora gutakabagisha inama yego mubona ko twoshobora gukora nk'umugambi wuhe mugabo nawe ntarumva ko tutavuze ngo bashatse guca guteramwe imicungwe dufate muri tere yiwe uca dufata tukaja tugenda tukagura imbuto z'imicungwe duteremwo muri za $300 oya nawe umuntu w'umusirimu yamaze kubyumva ndashaka no kapu ironderwa n'abantu b'abasirimu hari ikintu kimwe numva ashaka kubariza abantu nyene kubera ko hari abasha bavuga bati rero twebwe nta abonnement dukeneye kuvanako ku munsi mbega wewe iyo hageze consulter disons nk'ubu umuntu arabahamagaye ingombo ndabirete hari ngahanye ibi nibi ico gihe bisaba ko ari mwebwe muza n'abakozi canke iyo antreta hari igihe abatazi ko niyo bakeneye abakozi mu babazanira ndashaka kubaza ikibazo kimwe rero sasa iyo muntu ashaka gukora ashaka kubaka inzu ashaka gutera par exemple mbega mu gihe je adafise abakozi mwebwe murashaka kumubwira ati reka twe tuzovyimenya tuzokumvikana gusa amafaranga bikorwako sino n'abakozi bacu bazobikora ofete uwo muntu abazanye umugambi wiwe bivana n'ukuntu we abavyifuza kugira twabivuze ati twebwe turi ijisho twe turi ijisho giwe biba bivana n'ukuntu avyifuza ashobora kuvuga ati jewe shaka ko munkorera iki kintu ariko abakozi ndabifitiye par exemple cyangwa shaka ko munkorera iki kintu ariko simbona umukozi ashobora kuba bimetrize rego ashobora kuba ufise umukozi mugabo umukozi wese adafise suivi nawe uravyumva rero twebwe duce dukora mu gihe ufise abakozi turagira suivi ariko kandi mu gihe abakozi utabafise tubu toshobora kugufasha kubarondera sote tukaraba yuko abadufise twebwe iwacu bashobora kuba bametriza dusanzwe naho tubona kuri ico kintu wifuza muri societe tutafise abantu boshobora kugikora nkuko ucifuza turarondera uba bishoboye hama akaza akabikora hama wewe ico ukora ni giki mwumvikana ukuntu mushobora gukorana nawe yego bisigura ngo nta muntu numwe yoje kwivuza kuzokorana na CAP kandi twibutse ikindi kintu kimwe hari ikintu batazi amaservice muri CAP nasanze ari amaservice vraiment ni nko kubuntu bisanzwe urabibonye na mvana ngo warabibonye kandi ari mwe mu bikora je narabibonye ngerageje urabibonye minyone nk'iyo turi ku matere tuko turaduga hariya dukunda igitoro kiba cabuze tuduga tumanuka tukirirwayo antwana mu gukorana na CAP jewe mena bibabwira nta kintu nta ruhombo na rumwe uretse inyungu no kwera abantu bibagora kwizera ubunye abantu mugabo
nk'abantu bakorana na cap je ndizera neza ko mukora ama service meza kuko je nababonye mugiye kuri terrain ndaraye imisozi mudunda bwa je amafaranga kuri intene nokorera ibaze rero societe nka cap yakorera courage cyane merci nizera ko atakindi kintu twibagiye kubwira abakunzi bacu canke baza kubakurikirana kugira ngo simubona hari ico twibagiye tucongeremo ataco twibagiye tugira ko dusezera abakunzi bacu ego bo gerageza nkuko bakomeza kandi kudukoma ishwashwa bakaduhamagara iyo hari ivyo twibagiye n'ubundi badukoma ishwashwa hageze ikibazo babaza turi hano tushobora kubishura ufise ikibazo cyaco cyose ashoboye kukibaza hama tukamwishura tuzogaruka ego mwakoze cyane kutitaho sawa